impamvu iyi ngingo tuyishigikiye kandi Focode co kimwe n'ayandi mashirahamwe atari make hano hagati y'akazi na muntu twari twabinabisabiye hamwe. Impamvu ya mbere nuko tubona ibijanye n'agateka kazi na muntu bibandanya kuyangara mu Burundi, mbere tukagira n'amakenga ko mu gihe c'amatora yimirije muri 2025 ibintu bishobora kuzoba bibi kurusha nuko bimeze muri kino gihe. Muribuka yuko nko muri Focode twaheruka gusohora itangazo ryerekana ko mu mezi 6 gusa y'umwaka turimwo wa 2024 twari twabonye abantu benshi bagiye baranyuruzwa tigiri vy'abantu bashika 40. Muri abo hakaba 25 ico gihe twari twemeza ko batari bwasubire kuboneka. Ubu ibitigiri dufise vyo birarengeye kure gose ivyo twavuze mu kwezi k'umunani. Ivyo bikerekana ko ibintu vyifashe nabi cyane mu gihugu muri kino gihe. Abantu baguma banyuruzwa, hirya no hino haguma hatogwa ibiziga, umwidegemvyo w'abarundi urabangamiwe cyane, urubuga rwa politike ruraboneka ko rutera gugagwa, abantu baheze iminyororo ntibari kugwe. Nukuri hari ibibazo bikomeye gose vyerekana ko hakenewe iryo jisho mpuzamakungu riguma rikurikirana ibiba mu Burundi. Imvo ya kabiri yatuma dusaba ko uyu muhinga wa ONU yongerwa ikiringo nuko uyu muhinga wa ONU ari go rwego rwonyene rwigenga dusigaranye ku rwego mpuzamakungu rushobora gukurikirana ivy'agateka kazi na muntu mu Burundi. Ngaha mbere tukanibutsa ko dufise umugwi w'igihugu witwa kujejwe agateka kazi na muntu watakaje icizere cyo bita statut A, bisigura ko ari umugwi vy'ukuri utigenga. Muri ico gihe rero vyaboneka ko bikenewe ko haboneka ijwi ukurikirana kongera agashobora kuvuga ku rwego mpuzamakungu akerekana ibiriko biraba ivyo ari vyo. Ubwa nyuma ico dushima muri iyo ngingo nuko ari ingingo ikiza yerekana ko ku rwego mpuzamakungu nyene babizi ko ivy'agateka kazi na muntu mu Burundi bikifashe nabi. Naho abategetsi bo babandanya gusemerera, babandanya kubesha bavuga ngo ibintu ni vyiza, ngo turi muri Edeni, amakungu biraboneka ko atemera ivy'ubwo butegetsi bwa buriko burabesha. Mbere bikaba binababaje kubona muri kino gihe Uburundi buri mu bagize Conseil des droits de l'homme, ariko bukongera bukaba igihugu aho cobaye akarorero bukaca buba igihugu kibandanya guhonyora vyenyuje ibijanye n'agateka kazi na muntu.